umuntu yarambwiye ati ndamuvugira inkuru yiwe, yarambwiye ati nta gihe cinshi giheze nsenga mbwira Imana ati Mana ntabwo ngikeneye kubona ibitangaza kuko mbona ivyanje bitagikunda, ariko nshaka unyishure ikintu kimwe Mana, ese uranzi? Ese urazi ivyanje? Kubera iki wishura abandi ariko ivyanje ukamenga ntuvyitayeho? Kubera iki? Ndarushe gutwenga mu bantu ariko imbere ndiko ndapfa, ndarushe gufekinga ubuzima yuko meze neza, yuko mfise amahoro atariko kuri. Muri jewe numva mfise agahinda, umutima wanje umeze nk'uriko urava amaraso. Ndabarahiye hariho amosozi umuntu arira ariko atoshobora gusobanurira uwundi muntu uwo ari we wese. Urashobora kubaho iwawe bwije, izuba ryarenze uri mu mwijima, ariko abandi bakabona yuko ari ku murango, canke abandi bakabaho mu buzima babona ko ari ku murango, mugahura mugatwenga umeze neza, ariko washika ahantu ha wenyene ugatangura kumenya ukuri n'ibihe uriko uracamwo, amarira akaba ari yagutanga hasi, ukabura ijambo na rimwe wosobanura. Nivyo bihe nabayemwo. Nabaye mu bihe fekinga ubuzima, mpura n'abantu tugatwenga, ariko indani muri jewe ata mahoro, ari intambara iriko iraba mu buzima bwanje. Ico gihe nize kunyegeza imibabaro yanje canke ibihe ndiko ndacamwo, nkabinyegeresheje agatwengo ko hanze. Hari ibintu ucamwo abo muhura bakabona yuko umeze neza, twenga muvugana kuri telefone, ariko siko kuri kw'ibintu. Ntivyari vyoroshe, ndiko ndabivuga umenga n'ibisanzwe, ariko ntivyari vyoroshe kuko dushe yanje yabonye amosozi menshi arengeye ayundi muntu wese yobona. Even n'abantu muri famiye yanje nta muntu yigeze abona amosozi yanje kurusha dushe yanje. Amashuka yanje n'igitanda canje cahanaguye amosozi arenze ayo noba narahanurwishije intoki, kubera ko mw'ijoro bamwe bagira ngo bagiye kuryama, ariko abandi niho urugamba ruba rutanguye. Ariko uyu munsi ndashima Imana ku vyabaye vyose, kuko yo yatumye ntapfa canke ngo waragahinda ngo mpereyo, ariko yarankijije yongera irankomeza. Natahuye yuko byose ari bihe. Ndashimira Imana yankijije ibikomere, ikankiza agahinda kose nari mfise. Natahuye yuko igikomere canke ibihe bibi umuntu vyose acamwo ntibisobanura ubuzima bwawe canke ntibica bigena kazoza kawe. Imana ishobora kuba iriko irakwandikira iyindi nkuru y'ubuzima. Uyu munsi meze neza, rimwe duca mu bintu bigoye, rimwe duca mu bihe bitatworoheye, rimwe duca mu bihe vyo gukekeranya Imana, ariko ntibisugura ko Imana yatwibagiye canke Imana itatuzi, ahubwo ni ugusaba Imana ikaduha kwihangana kugira ngo tugere muri ca gihe Imana yagenye ko ibyacu bizokunda. Reka nongere ntere intege buri umwe wese ariko aranyumviriza yuko ndamubwira yuko yobandanya kwizera Imana, kandi igihe c'Imana ikigera izamwibagiza imibabaro yose. Jef.